Hello guys, ndagushimiye mukunzi wa Nadi Media, ndagushimiye wagize subscribe ku YouTube channel ya Nadi Media, ndakwifuriza kuranirwa mu bikorwa byawe bya misi yose. Uno munsi tugomba turabire hamwe ubugira kandi kijanye na Facebook na cyane cyane nagiye mbaza ibibazo bijanye na Facebook cyane gose, nibyo tugomba turabire hamwe. Twarabuganye ukuntu ushobora kumodifyinga cyangwa guhindura location y'igihugu urimo ugashobora kuba monetize bivanye n'uko uri mu gihugu kitagira monetization ya Facebook, ugashobora guhindura location ukoresheje VPN maze icyo ugashobora kuba monetize. Iyo video ukaba utayiravye naza ko video ziri munsi irahari isigura ukuntu biba byifashe. Uno munsi tugomba turabire hamwe mbega mu gihe byakunze ukagira ya monetization wamaze kugira ya modification, mbega bigenda gute, mbega koko ndahembwa na Facebook, mbega nizihe ntambamye zishobora gushika mu gihe nakoreje VPN ntari mu gihugu kiri eligible gishobora guhembwa na Facebook. Igikurikira turaza kurabira hamwe mbega n'ubuhe nizihe nzira Facebook icishamwo uburyo bwo kuriha abariko barayikorera na cyane cyane kuri bya bihugu biri eligible. Muri video izakurangira utahuye ngo ibivanye n'igihugu ndimwo ndafise umwanzuro wo kubandanya nkoresha Facebook cyangwa se ndashobora guhindura ndi mu content creator, ndashobora guhindura content zanje nkazicisha kundi platform atari Facebook, ngashobora guhindura ngashira kuri indi platform. Izo turaza kuziraba mu video nyene. Ndagoye kaze na karibu, ukaba utaragira subscribe ndagusabye ngire subscribe kuri YouTube channel ya Nadi Media, ukaba wagize subscribe naho ndakubwira umuntu w'agaciro, ndagusabe ngo ugire comment ugire like kugira ngo tugende duterana ibyiyumviro ejo canke igejo tugende twishyurana ku bibazo tuba twagiye turagira cyangwa amakenga twagiye turagira. Uwo muri kumwe kuri micro ni Joel Bisman Rakiza, YouTube channel ya Nadi Media. Ndaguhaye ikaze na karibu, ndasubiye kukuramutsa ubugira kandi. Tuvuge ku kijanye na Facebook, nakubwiye ko ushobora guhindura location y'igihugu urimo kugira ngo bikunde noneho nzaronka monetization ya Facebook byoroshe. Iyo umaze kuronka monetization nabwo murazi yuko haba ari cyagiye vuga uti ngomba niyo hakuya canke nihanagura kuya mu byo nakoreye muri ya myaka cye y'amezi nakora bivanye n'urugero wagejeje ko ngo kugira ngo utangure gushika k'iyo monetization. Ikibazo rero kihari mu gihe uba washikiye ya monetization, dufate yuko wakoresheje ya VPN watomboje location zose zakozwe, localization zose zakozwe basanze uri mu gihugu kiri eligible n'ubwo mu gihugu kitemewe kubera ya VPN byakunze urashikirwa na monetization. Ariko agashaho kari canke aho ruzingiye ku rubuga rwa Facebook, si Facebook gusa no kuvuga za mbuga ziri muri Meta. Ikibazo aho giza kugera meme nubwo uza kuba warose ya monetization, dufate ko bayiguhaye uretse ko benshi byanka mu gihe itaranakunda nubwo wakoresheje VPN, kuko Facebook irafise localisation par intelligence artificielle ku buryo bw'uko meme n'ama content buri kurashirako mu gihe babona yuko ukunda gukoresha ibintu byo mu Burundi cyane cyane Kirundi cyane, byose barabikorerako. Ubwa mbere wewe wa modify the locations na telefone irakwereka by'ukuri kuri mu gihugu kiri eligible. Par exemple mu Burundi ugahindura ugakoresha VPN ukishyira mu kindi gihugu gifise monetization na Facebook, ariko za content uri kurakoresha nazo barazikorera kuri wa mwanya wa monetization, zikaba ari dusanga ziriko ziragukwegera. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikigira ubwa kabiri, dufate yuko barokarije byose bagakoresha localisation par intelligence artificielle, bakaguma basanga level uri mu gihugu kiri eligible. Intambamyi n'ingorane za kugira kuko muri monetization naragisubiye cyane kuri YouTube channel kuri ndiko ndavuga kujanye na YouTube, narasiguye neza ukuntu bigenda inzira monetization cyangwa kugira ngo ube monetize ukuntu bigenda. Kuri Facebook hoho rero iyo bagusabye ya moyen de paiement uzokoresha bagasanga ni moyen de paiement iri localize mu gihugu kiri non eligible, ico gihe byose bacha babibloka.
akarorero ushobora kuri mu Burundi wakoresheje ya VPN yakunze barukarigera gushika kuri monetisation kwa gusaba ya moyen de paiement, ariko hageze kugusaba bwa buryo bwo kuriha bwo kuguhembamwo uzosanga uri kutanga banki utange mobile money, ariko usanga byose biri bloqué na Facebook kuko ico gihugu izo moyen de paiement zirimwo nticemewe, ntigifise eligibilité yo gushobora guhembwa kuri Facebook. Iyo ni yindi ntambamyi ikurikira, bisigura ngo gukoresha VPN ugahindura igihugu ugashika kuri monetisation ntibisigura guhembwa na Facebook. Igikurikira, mu bihugu Facebook ifite monetisation hari moyen zitandukanye, moyen de paiement zitandukanye, ndavuga ngo bwa buryo bwo kurungikirwa amafaranga butandukanye ushobora kuronkeramwo amafaranga avuye kuri Facebook. Example, tuje mu bihugu bitandukanye, cyane cyane Facebook irakoresha Piona, irakoresha PayPal, irakoresha Western Union, ariko ivyo byose ava yuko yemera ubwo buryo bwo guhembwa byo kuguhemba, nuko ubwo buryo bwo guhemba bukorera mu gihugu cemewe na Facebook, cemewe na Facebook monetization. Bisigura, fata nk'akarorero mu Burundi, warahinduye locations, Facebook wayishize mu Buganda, wayishize muri Amerika, eka n'ibindi bihugu byo kwisi bitandukanye. Bisaba ngo na ya moyen de paiement bwa buryo bwo guhembwa buzoba ruva mu ico gihugu wagizemo mu localisation y'ico gihugu. Nukuvuga nihagwera ko ugira ya monetisation gusaba moyen de paiement, bisaba ngo ca gihugu ufise ukuntu amahera ashobora guca muri ca gihugu, hanyuma hakagira swat umuntu agutorera bivanye n'amamoye wakoresheje agaheza gushikira bivanye n'inzira mwumvikanye gushikirwa kwa mahera gushikirwa mwo ya mafaranga yawe ukorera kuri Facebook. Igikunda cyo kirazira ngo dufate ko navuze ngo Facebook yanje iri muri Amerika ariko ndi mu Burundi, ariko moyen de paiement mbega tuzoguhema amahera gute, ucuvuga ngo nzoyahemberwa mu Burundi. Ico ntigikunda, deja baba bamaze kubona yuko wamaze kubesha, wavuze kuri muri Amerika ariko uri mu Burundi, bakagusaba wa midondoro wo guhembwa, bagasanga uri kutanga ya banki yo mu Burundi, uri kutanga bwa buryo bwo guhembwa y'ama mobile money yo mu Burundi, na cyane cyane ko biba bitemewe kuko deja n'igihugu kitemewe kidafite monetisation na Facebook, byose usanga ari ibintu biriko birakurusha, usanga ari ibintu biriko birakurusha. Izo za PayPal za Piona ntabwo zemewe gukorera mu Burundi, cyane no muri Afrika n'ibihugu bike byemerewe monetisation canke byemerewe gukorana nizo nayo moyen de paiement, ubwo buryo bwo guhemba canke bwo kubihwamo amafaranga. Mwijambo rimwe nagomana gusigurire ngo guhindura location y'igihugu, guhindura aho uri ntibisigura yuko uronka monetisation ugacitera uhembwa. Ashobora no kuronka monetisation mu gihe batadetecte ca gihugu urimwo, monetisation igakunda, ariko hageze kuri ca gihe cyo guhembwa ugaca usanga byabaye bloqué. Ushobora gusaba monetisation uri mu gihugu cemewe n'amategeko ya Facebook, cemewe monetisation ya Facebook, ariko ushitse mu gihugu kitemewe monetisation yawe ikaba bloqué canke igahagarikwa burundu bivanye na information uriko uracishamo. Ushoboye kuba uri no mu gihugu cemewe n'amategeko ugaca usanga uriko uracishamo ibintu byo mu gihugu, canke wamuri kuravuga cyane ibintu byo mu gihugu kitemewe n'amategeko, mwico gihe barakora amatohoza yimbitse cyane, barakora ama verification yimbitse cyane par intelligence artificielle, bakabona réellement ko wabeshe. Mwico gihe monetisation yawe ikaba irahagaze, gutyo n'ibikorwa byawe ukaba uracitse intege zo kubandanya ibikorwa byawe. Mwijambo rimwe kome nk'impanuro, ukaba uri umu content creator, ukaba wumva ufise idea iciyumviro ushaka gucisha ku ma social media, ushaka gushikiriza abantu nyambara inyigisho canke ibindi bigenda bitandukanye, banza uhitemwo platform ushobora kubikorerako. Irebe twese turabizi, Facebook iramenyekana cyane, Facebook ikorerwamo ibintu byinshi, Facebook ikorerako n'abantu benshi, bisobanura ko kumenyekana kuri Facebook ari ikintu cyoroshe, ni ikintu ushobora gushyirako umunsi umwe bikarabwa n'abantu igihumbi, abantu 2,000.
par contre bikaba binyuranye no ku yandi ma platform nka za YouTube n'izindi izi za YouTube canke ama application ama platform agenda atandukanye aho ushobora gushirako ikintu ari video ikamara indwi ikamara ukwezi itarabwa n'umuntu bivanye na moyen wabishizemo canke wabikozemo. Numara ko ufite ico cyumviro hitamwo platform nziza ushobora gucishako ivyo bintu vyawe gutyo bizogufasha gushika kuri ya ndoto yawe. Ntaco bimaze kugira aba followers 1000 aba followers 10,000 ariko bikarangira wakoze umwaka wakoze amezi n'ayandi bikarangira atana kimwe ushitseko. Bisumbwa muntu ariko akora video imwe cyari kashikiriza icyumviro rimwe akarabwa n'abantu 10 20 buke bagenda bagwira atari uko bihuse ariko kuko bakunze ibyo ari kashikiriza ariko uko bangana kose nubwo baba bakeye bamaze kugwira bamaze gushika kuri ya mateko ya platform ariko arakorerako bikamubyarira umusaruro. Mon frère ma sœur icyo no guhanura banze hitemo umaze kuba icyumviro hitamwo ama platform ashobora kuguhemba akoresheje mu yoroshe. Ndavuga cyane cyane nk'izi za YouTube nizo mpunze kubona zishobora guhemba mu buryo bworoshe utabona igihugu cyose cyo mu isi burimwo kuko iyo yiraguha espace yo gushiramwo w'igihugu uhitiramwo kandi nta yandi matohoza canke ibindi bintu biza bikugora wewe nyene mu gihe umaze kuronka monetisation haba hageze aho wihakuya aho wiruhutsa maze igikorwa wakoze ugaza kukibandanya ubwononokewe uriko uraronka n'agahembo. Nahawe nahanje amahitamo na yawe. Ico ngusabye no kugira subscribe kuri YouTube channel tukabana tuganira ibigenda bitandukanye ibijyanye no kundusha guca amafaranga kuri internet ibijyanye n'ama platform atandukanye cyane cyane tuzongera tuganire n'ubugira kandi kubijyanye na intelligence artificielle nkuko no ma video twagiye dushikiriza mu nyuma harimo ibivuga intelligence artificielle kuko novuga ngo ni nk'umugabane wa internet uri kurateza imbere isi cyane uri kuratuma isi itera imbere ku rwego novuga ruteye ubwoba n'abantu gacu usanga bariko bahindura ivyiyumviro ku rwego ruteye ubwoba. Twagize subscribe nagoma ndagushimye ndakuganira umuntu w'agaciro ukaba utaragira subscribe ndagusanga kugira subscribe canke sabone kuri YouTube channel ya Wanad Media upso ndakazogira kugira ngo ntangire video nimwe zigere gucika waragize mu gihe uwo waragize subscribe naho partage ugere na commenter kwizi video tuba turiko turashikiriza niho hava ivyiyumviro canke intererano ziva muri mwebwe ziva muri twebwe tukagenda dufashanya buke tukazoshika ku ntego yacu turi kumwe twese birashoboka. Ndagushimiye wankurikiranye ndakwipfurije kuroranirwa ndakwipfuriza no gutera imbere mu bikorwa byawe bya misi yose. Urakoze cyane Imana ukirinde urakoze.